Ikaze kuri G4G. Nimba uri mushasha wisanze hano hantu, ndagusaba ukore subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi. Kandi ubikoze ntaco byo gutwara hano imisegonda 5 byo gutwara ubikoze. Nimba ubikoze rero uri umuntu w'agaciro. Ikaze. Uyu munsi tugiye kuvuga ku vyerekeye urukundo, tugiye kuvuga ku makosa amwe abasore bakora mu gihe bahuye n'umukobwa ubwa mbere, kandi uwo mukobwa bakabashaka kumudraga kugira ngo ababere umukunzi. Nimba uhuye n'umukobwa ijya mbere ukaba ushaka ko akozokubera umukunzi, cyangwa ukaba wamukunze wipfuza yuko yoba iruhande yawe, gerageza ntuzokore aya makosa, kuko ni wakora aya makosa ku mukobwa yitahura, ku mukobwa azi icyo arondera, canke umukobwa azi icyo ashaka mu buzima, nta zokwigera aguha agaciro mu buzima bwiwe. Ikosa rya mbere udakwiye gukora we musore, nimba umukobwa muhe ijya mbere kandi ukumva wamukunze, ukumva wumudraga, wumushira iruhande yawe, ntuzigere na rimwe ushika imbere y'umukobwa ari rya mbere hanyuma ngo utangure kwiyerekana kuri uhatari, canke utangure kwirata ibirenze. Jare murahuye n'umukobwa, mwasohotse n'abagenzi bawe, canke yazananye n'abagenzi bawe, hama uramuramukije, barabaramukije, hanyuma ugatangura kuvuga amajambo menshi, uvuga ngo jewe mfise ibi, ngo cagihe narahanaka. Ibi biratuma umukobwa yumva yuko wirata cyane canke wishima. Ntibivuze yuko utavuga, uravuga ariko ukavuga amajambo make, mugatera inkuru nyene zaho nyene, mugabo ntuce uguma uvuga ngo jewe ngo bimeze uku, jewe ngo fisi ibi, jewe iki. Hama ni rya mbere muhuye ukaca utangura kwerekana yuko abandi bantu bose bari ngaho ubarenze kugira ngo impressione nyamukobwa. Umukobwa urashobora kumwimpressiona muri ubwo buryo, ugashaka kwerekana yuko urenze abandi, mugabo ibi ntibisigwa yuko umukobwa agukunda, kuko umukobwa uko mwiyereka niko agufata. Niwaza umwereka ibintu yuko urenze, azoza aje kurondera ibintu iwawe, kuko niwaza kumurondera azobabona yuko wabiyemeyeho, waciye uvuga ngo babongere babahe kubera wonye umukobwa. Icyo azoza kurondera iwawe, ntazoza kurondera urukundo, ahubwo azoza kurondera ayo mafaranga wamweretse. Rero iri ni kosa rya mbere udakwiye gukora. Nimba ushaka yuko umukobwa agukunda by'ukuri, muhuriye mu bandi, muramutse, mutere inkuru nye zaho nyene nk'abagenzi, mutwenge, muryoherwe hamwe. Hanyuma nimba ushaka nimero, umubwiye ati sister umeze neza, ni sawa, nifuje ko twaba abagenzi, ushobora kumpa nimero yawe, ugahita ugenda. Ntuvuge n'amajambo menshi, ntimuce mugira ikiganiro kirekire, wasabye nimero ni bon cucika. Iki gituma umukobwa akwibazaho vyinshi, akabona kumenga uri seriye cyane, ku buryo muvugishijemwo n'uburyo mutoyemo nimero, ukaca ugenda udaciye wicara aho ngo muyage. Hari igihe umuntu usanga asavye nimero ukaca usanga arapowesheje, muce muyaga n'ibindi biganiro birebire, hajya uri kurakora amakosa. Iyo bishitse naho ukumva ushaka nimero kandi muracafise umwanya wo kuganira, ahubwo tangura kumuganiriza, hanyuma utore nimero mu nyuma. Burya nimero zikwiriye gutorwa ikiganiro giheze, uca ugenda. None washitse ubwa mbere ushika usaba nimero, hanyuma ikiganiro kaca gikurikira, aho wowe uri kurakora amakosa. Vyiza uramuvugisha nimba ari uwo mwanya, mugatera inkuru, hanyuma ukaca umusaba nimero hageze yuko ugenda. Kizire yuko usaba nimero imbere yuko ugenda, canke imbere yuko mutandukana. Ikindi kintu ca kabiri, nimba muhuye n'umukobwa ari rya mbere, bivana naho muhuriye. Suppose yuko umukobwa muhuriye mu nzira, kararengana, uciye ushaka kumuvugisha, ucivuga ngo uciye umusifura, canke ukamuhamagara ngo we sister, ngo canke ngo dada, n'ibindi nk'ivyo. Umukobwa yiyubaha canke umukobwa yiha agaciro, ivyo bintu azokwigera asipota, canke ntazokwigera yitaba, akeshi ntazokwigera nahindukira, kubera yuko umukobwa uhamagaye muri ubwo buryo uba wamutesheje agaciro. Nimba ushaka kumuvugisha uwo mukobwa, umva ko umukeneye, gerageza unyaruke umushikire, muramutse, umuvugishe, hama umusabe nimero, hama uce utera ugende. Sino umukobwa yubaha, nta mukobwa n'umwe ashobora guhagarara mwibarabara ta gahunda, hanyuma yumvirize ivyo umubwira. Akenshi arahagarara, muramukije ukamubaza izina, akakwishimira, akakwishura, ukamusaba nimero. Ivyo biba bikwiye, ukwiye kuca ugenda, hanyuma ukazotegura gahunda kugira ngo muzovugane. Urahuye, uramuhamagaye, uramuhagaritse, umusavye nimero, uci ushaka kuvuga n'ibindi bintu vyinshi, uriko uramwicira programme, uriko uramutevya. Iri kosa rero nurikora ku munsi wa mbere muhuye n'umukobwa, uzoba uriko
uriyicira amayira wowe nyene uzoba uriko urayifungira. Muvugishe musabe nimba ari nimero ayiguhaye hamuvuga ati bye turasubira ku ifone. Ibyo kuvugana muzotegura undi mwanya muja ahantu mwicare hama muvugane. Swate muhuriye mu kabare muri kumwe n'abajama, nimba wahora unywa cyane canke wahora ukora ibintu karenza ukirekura cyane, uwo munsi ko yari ryambere gerageza kwifata nimba wahora amacupa 5 canke 6 ukaborerwa nyine ugatubwenge canke ugatamba by'ibisazi, gerageza ushiremo imiyaga, gerageza wifate nyene habe kakanyarigabo gasigare nyene kakwerekana kuri umusore. Sino ni waca unywa cyane kubera ubonye umukobwa, hari igihe usanga ukijya kunywa kwawe nyoye cyane ukaje usanga uri kuravuga n'amajambo adakeneye, wa mukobwa akacavuga ati wa muntu ameze uko, wa muntu ameze uko. Rero nimba muhuriye mu kabare muri kumwe n'abajama, gerageza wifate canke gerageza ushiremo imiyaga. Swate mushobora no guhurira ahandi hantu, gerageza werekane yuko utari wa muntu ashuha cyane, kari gashuhe. Uzokumva abantu bavuga ngo ujya muntu ni gashuhe, ujya muntu ngo ameze uko, ariko nimba ari ryambere muhuye gerageza ube calme, gerageza wifate nyine nk'umuntu w'umupapa, ube seriye, abone yuko uri seriye, hamwe avuga ati wow ujya muhungu kameme ariyubaha aritonda kubera ko aba ari ryambere. Sino umuco uzomwereka ubwa mbere, akenshi umukobwa umuco umweretse ryambere niwo agufatamo, afuma aza kubidekuvura mu nyuma avuga ati kera nari nzi ko bitonda, mugabo ico wamweretse ubwa mbere niko agufata. Ikindi kintu ca gatatu abasore bakora mu gihe bahuye n'umukobwa iryambere canke mu gihe bagiye guhura n'umukobwa ari ryambere, fata akarero ugiye guhura n'umukobwa ari ryambere, gerageza wambare neza, gerageza umote neza, gerageza ube smart, kubera yuko umukobwa ikintu ca mbere atangura kuraba ikintu bita apparence physique, hama karaba the way wambaye. Rero nimba umukobwa mugiye guhura iryambere, gerageza wambare nyine uvuga ati aha ndaberewe kameme. Kandi umukobwa canke ugiye gusohokera ahantu zikuza guhura n'abakobwa ntubuzi ingene bimeze, nico gituma bama bahanura ngo abahungu kenshi wamusohoka, si n'abahungu gusa, abajene ugende usa neza canke wiyitayeho, kugira ngo nibyashika ugahura n'umuntu ntuze havugire isoni ryo kumuvugisha, kubera yuko hari igihe ubona umuntu bivanye nuko wambaye canke bivanye nuko usa canke bivanye nuko umeze umusore bikakunanira ingene umuvugisha, kubera yuko nawe ubwawe nturi siriya we n'ibyo wambaye. Rero nimba ugiye guhura n'umuntu ugambe canke ugiye ahantu, gerageza wambare neza, kubera yuko ikintu ca mbere bazotangura kujija, bazotangura kukuraba ingene wambaye. Hano umukobwa atokuvugisha bivanye n'ingene wambaye, ico coco twese turakizi. Akenshi abasore hari ikintu twihenda ko twama tuvuga ngo abakobwa barakunda abahungu birekura, abakobwa barakunda abahungu bari open. Ego mugabo akenshi uzorabe kenshi abakobwa barakunda abo bantu, bakunda kugira ngo basohokane, ariko ntibakunda kugira ngo babane mu rukundo, kubera yuko abenshi uzabumva ngo ujya ntari seriye, ngo naka ntari seriye, mugabo ngo tumukunda kujya nyene. Mugabo uzorabe bajya abantu baba bifunze nyine, ari abantu bajya ubuseriye, akenshi uzosanga aba baronka abana beza kubera yuko babishizemwo ubuseriye nyene. Sino ni wagenda ukirekura ukavuga amajambo yose, abo uzoronka uzobaronka, sindakuhaririza uzobaronka, mugabo abo uzoronka nabo ntibazoba ari seriye, kubera yuko umukobwa afise ico yipfuza canke afise yari karaja imbere yuko amacingana n'umuntu canke imbere yuko asohokana n'umuntu, amanza kumviriza ivyiyumviro vyiwe. Ntatwagwa nuko ngo azi gutamba, ntatwagwa nuko azi kuvuga byinshi, ntatwagwa nuko azi gutera blague mu bandi, oya, ahubwo aricara kumviriza ivyiyumviro vyiwe, hanyuma akavuga ati uyu muntu kweri arafise rezo canke uyu muntu arafise yari karaja. Amakosa abasore dukora ni menshi, ariko aya namwe makosa mpisemo kuvuga kugira ngo nimba nawe horo yakora ugiye guhura n'umuntu ari ryambere, urabe ingene uzokwitwara. Akoze kumviriza iki kiganiro, nimba ugejeje ikiganiro aha uri umuntu w'agaciro kuri twebwe, bandanye ukora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi uko bukeye uko bwije. Ciao.